burya nkuko tuguma tubivuga na serugo abimenye ko ari indongozi, kuko utarongoye neza umuryango byose biba bipfuye, kuko umwana wese azokura avuye mu muryango. Rero umwana avuga ururimi yose bakoreye mu muryango serugo adapanze meruko nyene. Hajya niyo ugiye mu bindi bihugu bakakubona bagacavangura umurundi bacamenya ingene Burundi bumeze. Narigeze kumva umunyamahanga yambwiye yuko abarundi bagiye muri mission baca bigira muri hotel bakiryamira ntibaje mu nama, bacabona abarundi ico bari. Rero umwe wese yumve ko ari indongozi ahari hose. Noneho dusoje mu ijambo ry'Imana, nta muntu n'umwe yaremwe n'Imana atari indongozi, kuko Imana yamuremye ngo agabe biri ku isi. Aho uhagaze hose uri indongozi, kuko ni wewe uca ugaba ibiri aho uhagaze nyene. Hari akajagari ucumenya kutari indongozi. Iyo turiho turabivuga, hariho abantu bita sindabibazwa, kuko ibi vyigwa bitanguye gutanga ubu itwabikuriyemwo. Naho rero ego bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, none twemere tuvunike cyane twakwemera tuka. No munsi rero munsi mwiza, nagira mpere ku kintu kimwe mbere yuko tuja mu vyuno munsi. Muri mwese muri ngaha hari umuntu atemera akantu gashasha, hari umuntu adakunda gashasha. Nihagira umwe avuga ati sishaka gashasha, niyo munsi ucuwanga kuko ni mushasha. Nta muntu atemera gashasha. None kuko twanka kuja muri bishasha, kubera iki dukunda gashasha mugacu tutemera kuja muri bishasha? Tangura aho nyene mwese yumvire. Ntubu yumvire ingene Burundi bwari bumeze mu myaka 20 iheze. Umunsi birasa. Yumvire wowe igihe wavuka ingene Burundi bwari bumeze birasa. None rero dutangure kurema bishasha kugira biryohe, tureme bishasha. Ndabona batari bake. Harabuze muri mwebwe umaze kuvuga ngo jewe ngo mushikiranganje bahakaza abandi, ngo je nta kazama, ngo je ngo ndicariye ngo nta mpakazi, ngo mbona ngo atuma abandi. Harabuze umwe muri twebwe ngo nta mpakazi. Hariho ndavuga ngo je ngo mbona ngo ntacabwira, avuga ngo sindi informe kandi uri ndongozi. None ushaka ni waba uri mu bushikiranganje bw'ubudandaji, ushaka uje mu bushikiranganje bw'uburimyi, mugo ushaka ko umukuru bari waza kukubwira singira akazi rindiriye intumbero utonda kuri mendeva uri umukuru ubaye nome felicitation. Ndeko mutaravuga ngo condoléance uba nawe akuwe uca wishikana kuwuje. None muravuga condoléance, je maze gukugwa keshi, abantu bamaze gukugwa keshi je ndimo kuko naciye ahantu henshi nama nakuwe. Mugabo narigeze gukugwa je sinabogojwe, narakuwe baranyungurutsa kwere. Rega naha hatwicaranye ngaha burya ntihabuze ibindi bihugu batokwicarana gutya. Aha harimwo imigambwe yose iri mu Burundi, aha harimwo amashengero
ingaha hari aho bidashoboka. Ico gihe rero duhejeje kuzunguruka hameze neza, jewe n'imbere yuko nshikayo njayo nari nabwiye umukuru w'igihugu ko ndushe. Indongozi zimaze kuva ko zirusha n'izingaha. Oje ndarushe nduhurira. Ico kintu nibaza ko ari je maze kukivuga jenyine. Jewe narashitse mu bushikiranganje ndakora n'ingufu zanje zose mfise gushikaho nduha. Ndamubwira nti ndagusavye unduhurire kuko nta kamaro ko gutonda mu biro utagiye ku kazi, utagiye gukora. Jewe ubu ndatonda ndabwire kugira uzumenye ko warushe. Urashika ukabura uhera naho uhereza. Jewe narava mu biro nk'iyumvira gaca niruka muri secretariat gutora document. Nashikayo ngaca mbura ico nari ngiye gukora. Gaca subira inyuma, shitse mu biro ngasubira kwibuka ico nari ngiye gukora. Nca ndumva ko ndushe. Cyaragera ndamubwira nta kamaro ko gutonda jewe ntaje gukora. Nenda gusaba ikintu kimwe. Hari abibaza ko nk'ubu ndabivuga kubera atari hari ngo ambeshuze muga jewe ndabivuga n'Imana kizima ivyumva. Naragiye ndamubwira nti ndakubwije ukuri jewe ndarushe. Kuko ubu ndagenda simbona ico mfata n'ico ndeka nuva sinkiri itire. Kuko igihe yanshira mu mabanga naho naragiye iwe ndamubaza nti kubona wantoye mu bandi hariho ico nshakako simpave shira effort ahatariho ahubwo mbwira ico nshakako aba ari ico nkora. Ico yanyishu yambwiye ngo wowe uri umugabo muto ku buryo wewe guca ukora. Nico yaciyambariye kandi ico ni cigwa nahakuye. Kaido charge ubu yifise urasoma ibwirizwa shingiro, urasoma yandi mateko yose muri sazu ucumenye ico ujejwe. Nawe yambwiye ngo uri umugabo muto kugira ngo umenye ico ukora. Cyandagenda niwe rero nasubira inyuma rero nza kumubarira. Jewe ninasomye mu mategeko hariho ibintu bibiri, hariho vice ministre. Niba udashaka kumpa vice ministre dukorana duhurira. Yarandavya ho acaratwenga arinumira ntanyishuye. Cyandagenda mugambandanya akazi none ko atari bwasubirize. Ca rero ngenda mu Kirundo. Ico gihe mazi iyo haba amaromani ma ministeriel haraba n'ibihuha byinshi. Burya hari n'aba ministre bikura. Sinzi ko we murabibona. Aba ministre bashaka kwikura. Hajya romani ma ministeriel aba ministre bo nyene barashaka kwikreya. Bose barabibinebwe kabona nta numwe agikora. Haza umuntu nk'ubu muri mwebwe muri ngaha. Umenga nakagwi kagenda kumushikiranganje ngo mbe uri gukora iki ko akuwe. Ngo urazi we ko bamaze gukugwa. Agenda kuwundi urazi ko bamaze gukugwa. Hayo mushikiranganje ashatagwa kugira rumizero prize muzokumva batagwa kwidoga. Ngo je naramaze kugenda. Nkuko menga ntantu watereye kontra umenga ni cibare c'abavyeyi. Hanyuma abo bantu bahejeje kuja mu baministre bose bacabinebwe nakuwe. Kubera wa mupasitori yavuga ngo ni wa mpakazi afete barosa akazi. None kakazi barakanyatse. Mu nyuma abo bantu bacagenda kubwira umukuru w'igihugu ngo rega nguraraba neza ngo bashikiranganje ntibagikora. Ngo bashikiranganje ntibakiri. Nibo bababwiye ko bagira bakugwe baca baricara ngo nakuwe mu kazi. Agaca agenda agaca abwira umushikiranganje umukuru w'igihugu nawe ngo rega bashikiranganje ntibagikora. Ukaza umva wambere avuze washikiranganje ntibagikora. Uwa kabiri aravuze, uwa gatatu aravuze. Ugaca uja kuraba ugasanga nyene baricaye. Barahevye bose ngo ntaco ncera. Ariko biraryoshe ukugwa mu kazi uriko rakora. Hanyuma umukuru w'igihugu acaja gutohoza asanga bose bicaye cavuga ati bose barademissionye baragahevye. Ucugire yindi nama shikiranganje shasha. Yashikiranganje benshi barikura.
ntaco ncera nakuwe nagize je rero ico gihe hariho igihuha nyene cyo kwabashikiranganje bakuwe je barantelefona ndi mu Kirundo ngo mbe wewe uri gukora iki hiyo kandi wamaze gukugwa cavuga ntabwo uzosubirira aratomboye kuko nzomuharo mizero prise kuri tere ariko raca ndishura ubwo nyene ntabwo uzosubirira aratomboye nzomuharo mizero prise kuri tere. Hanyuma rero harabaromani ba ministeriel ndatombora sinaba mwashikiranganje babandanije ari uciye vango waratomboye canke waramaramaye naratomboye kuko yabwije ukuri aha ndiko ndabivuga uzobona General Goliath ndumusi azamubaza ati nivyo sivyo twari duhejeje neza iyo kampanye yo gusubiza abantu hamwe mu ntara ya Kirundo turaza turiko turataha dusubiye Bujumbura turara Ingozi kuri hotel Camugani n'ubu ndahibuka hanyuma haje turiko turafungura neza dutera inkuru turi abantu batatu duca tuva hasi dusezerana ko tugiye kuryama tuza tubona kuri televiziyo porte parole umukuru w'igihugu agiye kuri televiziyo tutereka tugende turavye nani ivyagera vuga duhagaze turiko turaraba aca aravuga inama shikiranganje shasha aravuga abashikiranganje Njoni wewe yarabandanije yarimwo jewe ntarimwo twari kumwe nca telefone chef de cabinet wanje yari Aime ncanabwira nti ntegurira romizero prise nzomanuka nje gushikiriza ubusubirira nanje nari nsubiriwe n'abashikiranganje batatu nari mwumva ntari nikoreye kwere jewe nahe romizero prise abashikiranganje batatu nari nikoreye nari mfise ama projet de loi 26 nahejeje gukora tunganya nzomanuka nje gutanga romizero prise aho kuji Bujumbura nakase ngende wacu hajya mu Kibimba muhira nitegura ni waheza ucumbwira cemanuka ntange romizero prise nce nigira ico naciye saba umukuru w'igihugu ndagusavye ubanze umpe akaruhuko nduhuke numve komerewe neza cyane itari wacu amari mwebwe ninde yumvira wabo ubu ninde ariko ari yumvira iyo yavutse jewe naciye nkatiri wacu gushikaje gutegura romizero prise hanyuma manuka agiye gutanga romizero prise ncasubira ndidugira hanyuma ndi muhira wagara niwe yari chef de cabinet civil nza numva arantelefone haheze nk'indwi cyangwa zibiri ngo nagira ndakubaza ngo be wewe ngo matrikire yawe ni zingahe waga ntugomba kumbaza iki wewe mubwire ko je nkeneye kubanza kuruhuka n'imiburi mare n'amezi 3 nduhutse ngo siwe yantumye ngo nukugira ngo higihe yombaza cyakambwira ikintu name ndagifise noya ntazo ndakubwira rero cumubwira ko atazuzi kugira bisibe iyo nomination isibe mugabo acaradori arayironka niruhukiye nza numva bangize chef de cabinet militaire naje ndasubiye ku kazi ncambwira uwo nsubirira muri cabinet militaire iyo mpinyuza General Nahimana nta kinyoma ndiko ndabwira nti none ni muri cabinet ko ndabizi ngene mukora hari ingingo ufata cabinet mu chef de cabinet w'umukuru w'igihugu nta ngingo nimwe afata uramugirira note umukuru w'igihugu ukamubwira ingene ubibona hanyuma niwe yimenyera ingingo afata ntirero nagenda gusaba ije ntabara umara indwi zibiri uri kurakora urabikora kuko yari umugenzi jewe mbanze nduhuke cyambwira ngo nubundi ko ataho bashize ngo nta kibazo reka mbe ndakugumiriza
General Nahimana muramubaza yarangumirije neza kugira mbanze nduhuke. Hanyuma habaye urubanza rwa mbere bati none aza kuja mu rubanza umukuru w'igihugu we utahari. Ndabwira chef de protocole nimubarire ko ntaramanuka ndagwaye. Kandi yabivuze we General Moise atubwira go chef de cabinet militaire go si hari ngo aragwaye. Ayobegwa mbega yarase ca giti namuha no barukubuda. Hanyuma mu nyuma ndamanuka ndaja gukora nduhutse numva ko nduhutse mu mutwe ndatangura amabanga. Jewe chef de cabinet militaire nta mukuru w'igihugu yigeze ambwira ngo kora iki, mugabo ndazi neza ko ntashobora kumara n'imiburiburi mu ndwi nararungika amanote 2 ya situation yose kugira ndamubwire, hanyuma agira ingingo afata ku bintu bihari mu gihugu vy'ukuri vy'umutekano. Kandi je sinavuga ngo nciye ngo muri cabinet civil hariya, narahamagara uwatwara BSP nawe nyene yombere cyabona. Je kuko ibintu mvuga ndabivuga uko nyene nukuri, ngafata nkagira note neza ngashira muri envelope sac ngaca ndamuhamagara kuko ibintu vy'umutekano nibanga rya komanda supreme, na wewe ujejwe kumurabira ingene ibintu bimeze n'ivyokogwa. Ngaca ndamurungikira agaca ama feedback akandikako agaca asubira nawe akandungikira. Cyane twabona n'amaso mu yandi kari gake cyane kutubona n'amaso mu yandi, kandi twarakominika kuko urumva ndamwandikira nawe akanyandikira. Aha nashatse kubabwira murumva ko je ntatonda kuri mendevre ngo mpintumbero ngo ndacarindiriye intumbero ngo jewe ngo ntibampa akazi uragafise muga kubera wamenye kumenga uri ku giti wararose igiti narakirondeye ico giti narinzi ko ari igiti gihagaze biti tubona ngo yarose igiti ncasanga ni Giswahili kiti intebe kwicara. Ico kugira ndabitore ko ari kiti ndazi ko vyaciye kure. Kiti kwicara icicaro. Muze mwumvirize bavuga ngo abanyepolitike baharanira ivyicaro, baharanira kwicara, ntibaharanira gukora, baharanira kwicara. Ugize umugambwe uburi kuharanira kwicara, ukaja imbere y'abantu ngo je ndiko mparanira kwicara. Warose igiti, warose icicaro, none mwokora gute mu mutwe uzi ko agiye kwicara? Ukumva kunezerewe yuko warose ubushinga amateka kugira uze gusinzira atacamira. Ari abantu bose bagwaye kuba bashinga amateka ngo niho haryoshe uhembwa meshi kandi wiyicariye. Ntabashinga amateka baheza amanda batavuze. Uno munsi dushake tubaze ubugeni inama shinga amateka na sena bari hajye, nta muntu ataravuga gushiko ataraki baraterera. Umushahara ni wawurose ntugumuhembwa ngo harageze vacances parlementaire wakoze iki ko ari wicaye ngo vacances uza wumva nazo ziranyarukaga basho uza wumva ngo vacances parlementaire rataguye bagaca bigira kwikorera ivyabo. Umushahara mwinshi kandi munini mwiza wiyicari ukumva ufise umunezero, ugacuca mwibarabara ry'ibinogo, ibarabara rimwe ibinogo, ugasanga ikiraro kiji wanyu kijabu kaji wanyu uja bukumwonga carabomotse, muga wewe kumufuko utikizima afise. Aho uraza abantu bagwanira ubushinga amateka. Je bwa mbere niyumvira nibaranira kajya kantu kitwa ngo iminite
Sabye mwibwirizwa shingiro sanga umushinga amateka arapfungwa abashe. Sanga araje imbere bucamanza. Mugabo ari abantu bari bazi ko umushinga amateka ataje imbere bucamanza. Yo zana dossier ubunyene. Procureur general yandikira ikete ibiro vy'inamashinga amateka. Akabasigurira tehe uyu uraba. Ubwo nyene acaba ngo twara. Hariho ababibonye ubu batifuza kuba abashinga amateka. Bari bazi ngo uri umushinga amateka ntufungwa ntuhanwa. Gari abantu bari bazi kubera igihugu niko cyakuze. Mugabo nta kintu kibabaje nko guhembwa. Ni wimvire ari ahantu nkunda kuvuga kure paraporo ya Bujumbura. Mbavuze Bujumbura kuko abantu barakunda Bujumbura. Igituma mwikunda nuko amahera yose y'igihugu ariyo yariribwa. Uko yaduze ndazi muzokunda ruguru na. Yaduze kandi azoduga mugabo baravyanka muravyanka ndabizi. Ntimushaka aduga. Ngo kandi ariyo naje kurondera. Urabona wewe watowe ubuko umushinga amateka uvuka hajya mu cyamazi. Ni muri commune ya Kera, ni commune ya Gisagara. N'ubu ni commune Gisagara. Mu cyamazi. Wewe watoweyo wari nka directeur wa Ecofo hariya mu cyamazi. Ugaca ufata umugore n'abana twende Bujumbura. Bose baciye abanyabujumbura. None uracara umushinga amateka wa hariya muri Buhumuza cankira umushinga amateka w'ibujumbura. Ni yamaherari. Ntukira umushinga amateka hariya mugamandi heze ucugaruka. Nta kuntu mwonyongera. Base ukongera ugacugenda muri permanence y'umugambwe. Rabo kunterega ikirato cahengamye. Urashobora guhembwa ry'amahera imyaka 5. Mu mezi atarenga 2 ikirato ngo cahengamye. Abashinga amateka muri ga. Mugira ingene wohembwa ry'amahera. Wicaye mu giti kusinzia. Business yawe hageze kwikorera business ndafise umurima w'ibigori ngiye kubagara ugacubwira umuntu nguramanikira ukuboko abayatumwe na 3 wewe wibereye kwibagarira ibigori vyawe ugacuvuga nguramanikira ukuboko mugabo mandi heze ugacuvuga uti ndashonje. Ana muri yarabari nga abantu bambere bamerewe neza barutana umukuru w'igihugu incuro zirenga 5 n'abashinga amateka muri yara. Mugabo mandi heze baratubwoko. Birababaje. Ngiyo indero Uburundi bwarose. Ngizo incabwenge ico twita ngo education indero. Ngizo indero dufise muri imitwe yacu twebwe indongozi. Kurya gusa wicaye. Igihe mundwi iheze hari abarundi nashimiye cyane bicaye barandika igitabo ciza cyane bati Uburundi buriko buratambuka atari Uburundi bwicaye atari Uburundi buhagaze. Mwabakunze ega ndiko ndabarogora kugira mumenye basakaroge mufise mu mitwe yanyu. Ngo wize ucukira ucubumukire. Ninde yakubwiye ko udakoze ubumukire? Udakoze urabumukire umukire w'amajahehe. Ngo l'éducation c'est la base du développement. Kuba tarozwe l'éducation c'est la base du développement. Mugabo twebwe twarozwe. Ce n'est pas la base du développement. Plus tu étudies, plus ubikijuju. Mwachamubaza ngo hawo bidemontera wewe. Yo, bidogiteri biri ngaho imbere yanje urazikene bingana. Dogitera asose. Ngirira noti imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogiteri. Sha, bibishure. Hariho abinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne.
ngo urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement. Nino reka shaka ofisi ibintu vyize vyinshi ko ntabona iryo terambere. Narondeye umudogitere nkura ku iterambere ntinaramubuze. Ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement. Kwigutirisha gusa. Memoire yandikwa n'abagabo bane. Memoire abagabo bane. Je navuze nti ishoka ikibonobono urabona uri kuricira ikibonobono. Abagabo bane bagakoranira ku kibonobono ngo ca hirya ngo ce hino ngo twicire ikibonobono. Memoire. Hajya ni mu maramara gukorana memoire muri abagabo bangahe. Jewe igihe nariko nagira memoire hari waje kusaba ngo nta kuntu ngo twoja hamwe ngo tugire memoire nte uvuze ngo ishoka zibiri ku kibonobono ngo ca hirya ce hino twicira ikibonobono kwe. Nindakubwire ntinabiguhunduye. Swat ni uzoyikora je nanje mu finance ni woba waje kundondera kugira mu finance nawe ubo mwanditse cyanye jewe mu mwanditse wo mu finance ntimugana havuga ngo hari memoire yandikwa n'abantu babiri ntihagira uzobesha memoire yandikwa n'umuntu umwe uwundi nimperekeza haje hari imperekeza azana amahera gusa. None mbwira unaniwe kwandika memoire wokora iki? Mbwira ingene wogirira note umukuru w'igihugu. Cyari umuntu yigeze kumbwira ati ndakwibira kabahanga ati bajya bose uri kurakoresha ati niba ushaka kumenya ati ngo hakaroro ko umuntu umwe gusa aturagirisha inama uco uvuga ngo ni ufata konterandi kandi ndaguhaye isaha uyimpaye incapable. Nibajya rero iyo batonze kuri mendevre kuko ntazi cakora mugafise ibishure bigera hariya. Ibishuri bigera hariya. None mbwira tumeze uko Uburundi buzotera imbere gute? Hari ikintu nakunze utangiwe umugambi yuko umuntu wose uronka icyo ufungura. Narigiriye rero muri babandi bahora bitwa nyarucare kuko bajya mwicaranye kabisa utaha ufise akanyamuneza ufise na morale. Abo bitwa ko batagira amashuri bamwe bitwaje abanyarucari n'abakozi barakora hamwe usigara uvuga uti ego nabonye baraguha ivyiyumviro. Je narababwiye tiga tuvuga leadership un vrai leader. Hariho umu leader yitwa Gatabazi wo mu Kirundo. Gatabazi c'est un leader muga nta mashuri 10 afise. C'est un leader. Gatabazi arakugirira recherche agronomique. Dufise de docteur ingénieur ngaha. Numu arutipete mu mutwe ararusha docteur ingénieur agronomique. Uwo Gatabazi je ni wanyigisha. Navuga niyo bafise nk'umudocteur umwe yomera nk'uko Burundi bwotera imbere. Kandi araduha amategeko akaduha impanuro ikigira uku niwe yanyigishije ingene barimo imyungu. Ingene umenya umwungu imbuto izovamwo izokwama. Aravuga ati banza uhambe umwungu haheza amezi 3 ugasanga waraboze nta mbuto irimwo. Ujye uzosaga ukomeye ni uri mwimbuto. Ati umwungu utera mu 8 imvura itasura isanga uruyuzi rwatakuranda. Akanyigisha hajya muza muravuga ngo mbe yiza amashuri yahe ngo mbe n'umurimyi ndiga jewe aha ngaha muri mwebwe mwiza bishuri byinshi narahejeje naraminuje mfise ijya diplome yanyu je birambabaza kuyita impamya bushobozi gavuga uti ningaragaza bumenyi reka kuyita impamya bushobozi kuko ntacu ushoboye ugishoboye gikore mbone.
burya bwe buza kurondera ivyigwa vyinshi cyane nizi ntahe nizozo. Jewe nari ndembejwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yambaza ikibazo n'imiburiburi rimwe mu minsi 3 ngo mbwira ingene abasoda barara muri koridoro muri hôpital militaire yiwabo. Akama kimbaza ico kibazo gaca ndagishira umushikiranganje mbwira ingene hôpital militaire hôpital y'abasoda barara muri koridoro ari hôpital yabo. Kubera uburuhe bw'umushikiranganje nawe nyene yombere cyabona yaratevye ambwira ngo sawa ngo ko ari ivyo rero ngo ngira nje gusaba umukuru w'igihugu ngo we president wa conseil d'administration nawe uheze icishura ico kibazo. No jewe nkubwiye ivyo umukuru w'igihugu yambajije nawe uvyishure. Abashikiranganje babazwa n'ibibazo barakunda kuba abashikiranganje mugahageze ikibazo baranga ikibazo. Abashikiranganje baranga ikibazo abarundi babita abakozi bakomeye cyane mugabo bashitse mu gihugu cyabo kwa heri. Burya nico cyatumye nja muri Bibiliya gusoma. Kubera iki umurundi ashitse hanze ari we wa mbere w'umukozi ari we wa mbere w'incabwenge mugashitse mu gihugu ciwe niwe wa mbere w'ikijuju. Kubera iki niwe wa mbere w'ikinebwe niwe wa mbere w'ikijuju. Aho ubaho ku buntu kubaho ku buntu naco kiri mu byaturotse. Twararima tukarima ngashora imbegete bijo mugagendera mvunagura agiye ku isoko bagaca bampa amahera 5 atagura n'ikaramu ryafengwa. Abakire azobigindwi jewe nagiye narabirimye ndavyikorera ndabijana niko kugemura. Abakire bari bazi ko ari kurya abatoyi. Umusi bamwe mwahora mwita abanyarucari bacu ubwenge akavuga ati naje ndiko ndarima ngira business. Uburimye ni business naje ndashora. So musi abakire bacu bavuga la vie chère kare mwabijya ku buntu amahera yose aherera mu kabare mu nzoga. Kandi muvuye ngo ndababeshe vision yanyu. Vision muzaga nzoshika kuri kijya giti ryari c'est ça la vision yiwanyu mufisa abiyize bose nzoshika kuri kijya giti ryari. Ça c'est pas une vision. Ushaka kugira vision vuga uti mbega jewe naremewe iki kuri iyi si. Jewe ndi ngako ukavuga uti kubera iki ntari ngurube ko ikimana yandemye n'umuntu ntindeme ndinka ukavuga kere ma mission vision. None Imana mbwira icyo ushaka ko kugira agiye kubwira umukuru w'igihugu kubona unoma muri aba bantu bose ukangira ministre de l'intérieur mbwira icyo ushaka ko kugira ngo sinze nkore ibitajanye n'ishaka ryawe. Umwana w'umuntu acavuga ati uri umugabo nawe we ntubuze ivyo wokora ntuyobe ivyo ukora. Imana kuko utayibaza uti mbega mana banza wera bigihagarara ufise. Jewe kubona jendi docteur abandi n'abarisasiye abandi n'abadesisi abandi ntibigeze baja no kwishure kubera iki jewe wampaye inzira mbe docteur nshaka kumenya ni giki iri shure wanyemereye ko ba docteur kubera iki. Ubwiye Imana ikubwira iti wewe ndagushaka kwiki. Niho uzobona Imana ikwigisha ntubimenye kuri kuriga. Mugabo urumva nti kwigisha wagiye kwa shetani. Shetani n'iki kwigisha? Shetani rero nimbi ntizokwigisha ibiteza imbere abantu. Naho we wabaye docteur kugira uwundi ukaba docteur muri ibi uwundi abe docteur muri ibi uwundi docteur muri ibi kugira ngo we uzane hajya uwundi azane hajya. Imana yo irabizi gituma. None wewe iyo doctora yawe twohurira mwibarabara jewe umwene gihugu nkakubaza mbwira we wize ku mahera yanje ajya mahera yari gushobora kubaka ibarabara nigiramwo atacamira
ajya amahera ari kubaka kiya kiraro none wewe kugira ube docteur ajya amahera yanje nyereka naguhereye iki ahamuye n'umwene gihugu akakubaza wo mwishura kuko ntuzi igituma waremwe uri umuntu ntuzi igituma warose ayo mahirwe yo kuba docteur ntuzi igituma warose amahirwe yo kuba engineer ntavyuzi birondere